Nshuti zanje bakunzi munkurikira kw'ishene ya YouTube, Daniel Mugisha ndabaramukije. Kuri runo rubuga dukunze kubabwira amabi, ingorane bashiki banje bahura nazo muri Arabia Saudite, rimwe na rimwe mukaza muribaza ngo kumbure ndirabusema. Uyu munsi nahisemo kubereka ibyago bahura navyo bimwe bimwe. Uyu mubona ni umurundikazi yagiye guca amafaranga muri Arabia Saudite. Nshimye kubereka iyi video kugira ngo mubone bimwe mu bibazo bahura navyo, kuko mutagiye murabibona kumbure mwibaza yuko babayeho ubusarama. Nk'uyu mu by'ukuri ariko arakora, uyu ni umubose wiwe, aca arengera inabuja atari hari akaza akamukoresha bino bintu. Hano yagomba kumushurashuza ku nguvu aranka, baragwana, ariko kubera ko yaramaze kubikora irirenga rimwe, uyu mukobwa yaragerageje agenda yesitara telefone ahantu, hanyuma mu gihe ariko arakora isuku mu cumba akoropa kw'itapi, akubura kw'itapi n'irya mashini kubura, aho yateze telefone yayinyegeje ikazikamera vya bintu wa mugabo ariko aramugirira. Harya murabona ko yasiye nk'uwurendeka. Kurendeka vyavanye nuko yashaka kugira ngo video yateze ifate, kumbure niyaharira azaronka ivyo yerekana. Ntimuhave mwibaza ngo yari yavyemeye. Mwibuke ko umukobwa yafashe telefone aragenda yitega ahantu kugira ngo uyu mubose wiwe niyaza kumugira bino bintu, kumugwanya kugira ngo mushurashuze ku nguvu, bice bigaragara yuko ariko arabimuhatiramwo. Ubundi bwo bwayo bushobora no kumwiyama n'urya mwanya ntuhere, ariko yashatse kugira ngo umwanya uhere. Niyo mpamvu mubona yaryamye hasi, yaryamye hasi aragerageza kumukura ibutura, pataro, ibutura, hanyuma aroroha, araryama, aragororoka, mugabo aramwangira ko agira ivyo yipfuza. Ntako atagize gushika naho kumbure ivyakurikiye murabibona, ntako atagize birateba biranga. Muce mubwira rero kuba mu vy'abarabu ukagira ibanga nk'iri, sirivugisha ukuri. Ntimubona yuko burya abarundikazi bagifise ibanga? Erega nabo n'abantu. Mu by'ukuri ndabwiza ukuri, uri umugore hakaza umugabo akakugira ibintu nk'ibi, n'abantu bake bashobora kubisiporta bakemera kwihangana. Haje umugabo mu buryo nk'ubu akagomba ko bakora imibonano, agatangira kumukorakora, akamara umwanya amubwira nk'ibi ariko aramugira, ugasanga nabone aciye vyiyumvira. Turi abantu. Isheni yanje ndabibabwira n'ukuri, nubwo nkoresha imvugo yoroheje mbabarira amatwi. Iyi sheni yanje kubera ko nzi ko ndakuganira n'abantu bakuze, narayirimise guhera ku myaka 18. Burya uri under age ntashobora kuyibona, kiretse uwabeshe kumbure wo nkugurishe n'umuvyeyi wiwe, mugabo utari ku myaka 18 ashobora kuyibona. Niyo mpamvu nabwiye utuntu tumwe tumwe tw'abakuze, mugabo bashira ku rupfasoni. Niyo mpamvu ndabereka utuntu nk'utu, ko ibi abana ntibakwiye kubibona. Abana baca babona ati none burya abantu bakuze baragwana bagira ibintu nk'ibi, vyonona mu mutwe. Ndagerageza rero ko ivyo nkora vyose biba ibintu vyubahiriza umuco wacu. Hano murabona ko rero yaramusanze ahantu ariko arakubura, agira amukorakora, agerageza kumukura ikabutura nimba atari pataro. Umukobwa nawe biramugora, kandi bavanye yasigaye ararira, aza gutora telefone yiwe aho yayishize, icemeza ko ariwe yateze umutego. Aragenda atora telefone yiwe, hanyuma araza araraba ko video yabaye neza. Bino vyarabaye rimwe kabiri. Hari uwundi muntu ari muri Iraq,
aherutse kumpa video nk'iyi nyene nawe nyene ariko aratabaza vyari vyamubayeko ku kazi, hanyuma aca ampa video nk'iyi yafashe afata wewe ntiyafashe sebuja, yafashe se wa inabuja, ariko aragerageza kumukorera ibintu nyene. Yari yaba mu Carabu babita yaba, umutama, abakecuru babita ba abuba ubwo sinzi ivyicaro vyo muri Arabia Saudite ko babita, ariko tubifata uko nyene kumva basanga ari uko nyene. So rero ah, yaramugwanije ku bwenge, aramufata video nawe nyene nk'uko arayiba, aravuga ati raba uko mbayeho. So bivanye nuko rero bo bari bafise ukuntu bameze bitandukanye no muri Arabia. Abantu bo muri Iraq barabizi yuko hariho ukuntu eh, abo muri Iraq bashobora gusambanya abakobwa bavuye mu bihugu baje gukora, abirabure ntacyo bitwaye, nubwo bitemewe barabikora. Burya ariko muri Arabia ni haramu, bagufashe bokwicisha amabuye uri umugabo, kirazira ngo uce ugenda sinzi abantu babaha, ashobora kuza gukubita ntuzenya, gusara inshuro nyinshi cyane no gutanga amande ngo kirazira. Ariko barabikora. Aho mubibonera ni kuri uyu nyene yasanze uyu mukobwa ahantu yibereye, aza kumushurashuza ku nguvu, ariko arakubura, aramwankira. Uwo mukobwa buri intwarikazi, ndagushimiye. Iciyumvireko nuko bashobora kuduha n'iyi video nawe uri umuntu akomeye cane, kuko hari n'abandi usanga ibibashikira ntibavuge, ntibavyerekane, ntibagire ivyo bituma nk'iyi irigisha n'abandi. Ubonye umubose aguma aza kugora muregera aje umufate video ivyikoza vyose, mufate video kabisa. Niwo muti wonyene ushobora gutuma bigaragara neza ivyo bariko baragukorera. Navuze ngo bangize ibi n'ibi n'ibi, uterekanye preuve biragoye. Noneho mu bihugu byo kwerekana video niyo yaha agaciro, kuko n'abantu ba mbere bashiranako bakundana mu mafuti, sindavyumva ukuntu bameze. Muri make bameze nabi, kandavuye gutya, bameze nabi. Ariko dushime ko nubwo bameze nabi, hari igihe usanga habonetsemwo bamwe beza, ugasanga muberetse nk'ibi barabiha agaciro, ugasanga bari bakurenganije barakurenganije. Jewe mu kurangiza iyi video navuga ati reka nihanganishe uyu mukobwa yashoboye kurwana urugamba, ubu ni urugamba maze imyaka 10, bimvuga 10, reka nivugire 2 banashaka 2 3 uri muri Arabia, wari waramenyereye umushinga ntahe mbana mu nzu, mugasangira amazi, mukaza muganira ca kiyago c'abantu bakuze, hanyuma ukageraho ico kiyago utakikibona, hagaca haza umuntu azakuganiriza muri ya systeme, ntiwumve n'amashanyarazi ariko arakwiruka mu mubiri wose, ukavuga ati reka ndapfira ibanga. Umva twubura kumushimira koko, ni intwarikazi nukuri. Madame Imana iguhezagire. Nakara Bibiliya ivuga ngo bazobonekera ku vyo bama, wewe wamye imbuto nziza nawe uragushimira. Yaba n'abandi bose, aba bose baza muri systeme bakabankira, bakababira ku ruhande, biba ari vyiza. Ariko ingorane dufise iyo baje duhonoka, yakora mu mugongo kugira ngo yakora kw'izosi, ngo yakora ku nda, ngo yakora hariya, ngo basanga vyakunze. Harya niho rero urupfu ruri. Niyo mpamvu nshimiye uwo mudamu yashoboye kuvyitwaramo neza, si vya bose.
ashaka kuryama akagira ibyo bintu hanyuma ukihangana ni igitangaza. Habura kumushimira rero ko mu bigaragara nuko yarangije urugamba neza. Eh, nawe ndabikwifurije n'ejo bundi ubonye aba banyamwema baje bankire cyangwa batera ubwoba, hari uwo mwiyeti jenshi ntore mbugita ati ndakwica ashe batinya ubwo kugira ngo abarundi baze kora basasurira kuri kuri Google bakaraba bagasanga uburundi ni ya wicked country, abagore ni wicked woman. Kare umugore mu Burundi arakuniga abwato kumbu usanga ari muri zambonera kure wumva canke ati usanga ari mu bagwanye baca batinya. Yavuze histoire yo gutinya abarundi n'abarundi kazi narabyumvise kubera ko ngo bazi kubakara. So rero icyo ni ciza nawe ukigaye. Ego bo rero reka ndabareke nazi ko muri benshi munkurikira isheni ya YouTube Daniel Mugisha, isheni yanje officiel Daniel nyine Mugisha. Isheni yuguruye mu mwaka wa 2015 inyuma yaho mbonye ko abantu bari muri Arabia Saudite bamerewe nabi kugira ngo ndabafasha gushikana ibibazo byabo kure, kandi narabikoze kandi byarakunze kandi abyishimira wavyanka wavyemera kuva 2015 imaze gukora ibintu byishishe. Uretse kureba video hasi niho uzobona icyo yakoze. So rero turashima na feedback ni nziza kandi abiyumvira gushaka na support cyo gushyigikira ibikorwa byacu nukuri muheza giwe cyane. Yego murakoze. Tanze ni Daniel Mugisha, garagara ku isheni nyene Urugendo News. Murabona WhatsApp namba yanje ni muri WhatsApp. Urabona ni muri ambasade y'u Burundi muri Arabia Saudite kuko nashatse gushira ngaha kubera ko ikenerwa cyane. Murakoze rero muheza giwe cyane.